cyane bakunzi bacu muko muradukurikirana ku mboneshakure yacu Vyuka TV. Uko musanzwe mubizi n'umwanya wa ca kiganiro mukunda cyane bamenye. Ukiremesha ni jewe nyene niyo nkurumeshaki. Muri kino kiganiro rero uyu munsi twaramutse tugendera entreprise imwe iri mu gisagara ca Bujumbura. Rero turi kumwe n'umutumire ari nawe asanzwe arongoye iyo entreprise, nawe akaba ari Yuda. Rero turifuza ko yo kwidondora abariko baradukurikirana kugira ngo bamumenye. Urakoze Meshaki. Mboneraho n'akaryo ko gushimira Vyuka TV, Vyuka Magazine ku iteka yaduteye mu kutugendera no munsi ngaha muri Hogi. Akabara muraza n'abandi mu bagendere kuko urwaruka ruri ku kivi ni rwinshi, kandi rurakora ibintu vyiza cyane dukeneye kumenya kugira ngo tuvyigireko. Hama nkuko wabibwiye abariko baradukurikirana, je nitwa Yuda, hama nkaba nyoboye no societe yitwa Hogi. Si Hogi ngo abantu basome mu Kirundi oya, ni Hogi mu Kirundi ngo nyene Hogi tugenda. Ego murakoze cyane. Yuda, none uwo babaza canke mwosigura gute ibijaniranye na Hogi? Mbega umuntu avuze Hogi, iyo societe ni bikikora umuntu yo kumva iki? Hogi ni ijambo ry'ikirundi nko nabivuze, gisigura Hogi tugende, bahuri utera intambwe, va ku rudome A uje ku rudome B, va kuri kubusa uje kuri rimwe. Ni ijambo rihamagarira abantu gushira ukubute, gushira ukumwete, bagatera imbere. Hano dukora ibintu bitandukanye byinshi, ntavyo tudandaza ubwenge, tudandaza amaserivisi. Rero nka service mbere tudandaza ngaha, twebwe ngaha turi bita abahinyuzi, abaprogrammeur, sinzi ngeno kivuga mu Kirundi. Turi abaprogrammeur, hama turakora ama logiciel sur mesure. Ma logiciel qui dit ama logiciel ni ama application de gestion y'ibitaro, y'amashure, y'amapharmacie, y'amalimentation. Turakora n'ama site web ku bantu bashaka kwerekana ibikorwa byabo ku isi yose, baraza ngaha twakorera ama site internet. Turafise n'ikigo kidandaza ivyo nyene vy'ama site internet, bavyita mu registrar. Ngira abantu bari un peu plus technique baraza kuntahura. Turadandaza ama hébergement web, tukadandaza n'ama nom de domaine ku bantu bose batwituye basanzwe bakoresha ubwo buhinga. Turafise n'ikigo cigisha ivya programmation n'ama video n'ibi nyene mwaje gukora ngaha. Turigisha abantu ngene bakora ama video neza, turigisha abantu ngene bakora ama site internet, turigisha abantu ngene bakora ama application nababwiye. Umuntu araza atacazi hama gataha yabonye bivanye bija. Si vya bindi vyo kw'ishure tumenyerewe, ya ni ndoramwuga, donc ni centre de formation professionnelle. Iyi nayo ikaba yitwa Hogi Academy, idandaza ivy'ubuhinga bwa none vy'ama hébergement n'ama nom de domaine, yitwa Hogi Online. Hama ni service mugabo societe yose nayo yitwa Hogi, iri muri izo service zose. Mbe Hogi iyo societe yanyu yatanguye ryari kandi gute, canke igizwe n'abandi? Ushaka kubitubwira? Hogi ni nkuru itangura kuva kera cyane. Yatanguye si Hogi nka Hogi kugira ndenya binyo byavugira ngo ikike Hogi. Twatanguye dukora turi ugwaruka ngaho Bujumbura, dusanzwe rukora mu buhinga bwa none. Twese ko dusomeye ubutandukanye, mugabo twakora isabagire, nta numwe yarazi uwundi. Rero niyo hari uwo bigoye ntiyashobora kumenya mugenzi we ngo ashobore kumusigurira amufashe mu gihe byamunaniye. Rero cyatanguza ikintu cyitwa UDEV team, umufundi developers team, aho twahuriraho turugwaruka rwinshi rukora ibintu bya informatique, hama tugafashanya mu bijyanye n'ubumenyi, tukigishanya, tukahana amakuru, dukoresheje imbuga ngurukana bumenyi nka Facebook
na WhatsApp. Hama mu nyuma turatera imbere rwose mu 2017 turatanguza nabyita ko yari nka conference ya mbere mu bintu bya informatique ngango yitwa We Do IT. Ushobora kusoma We Do IT cyangwa We Do It kuri mbuga ngurukanye ubumenyi ya UDF team, umufundi developers team, umuntu cyako yobibona twarapublier les différentes éditions. Biratera imbere rwose, twaratumira abantu batandukanye mu buhinga bwa none ngaho Bujumbura no mu gihugu hagati, bakaza bakatubwira ibyo bakora, abantu bakabamenya. Hama mu nyuma niho twabonye umenga two bigira ibintu bizima, ibintu bidandaza bica amafaranga. Dushare turi imbere cyumviro ca Hogi. Mugabo Hogi ni cyacu ko nyene nuko ikintu kinini cyatumye gitangura nuko umugenzi dukorana yari yakoze application. Iyo application byasaba tuyidandaza. Mugabo ico gihe je narakorera ubundi mu boss, nawe gakorera ubundi mu boss. Twakorera ama societe atandukanye. Ntitwashobora kuronka akanya ko kwikiranga ico iyo application tuyikore neza, tuyidandaze imeze neza. Niho rero guca dutanguza Hogi kugira ngo tuzane n'urundi gwaruka rudufashe. Duca turatangura Hogi muri iyo nzira, urundi gwaruka ruraza. Ico gihe abandi gwaruka gwaje rufise ubumenyi tandukanye, kuburyo twafashe imyaka 2 yo kugira ngo babanze biyige bamenye ingene ibintu bikorwa. Twatanguye muri 2019, hama duca dutangurira mu Gasenyi ahantu bitwa mu Gisandem. Hama mu nyuma muri 2021 turimukira mu Kigobe, niho nibwo ariko yatanguye mu dans le sens du terme, kuko niho twaciye dutangura gukora ku ma projet ariha, kuko iyo myaka 2 yose kuva muri 2019 gushika 2021 nta projet n'imwe ikora iriha twakoze, twari kwiga gusa. Rero gushika none munsi twaragiye muri 2022 kumutanga, turava kumutanga tuca tuzanga muri centre ville dusigaye dukorera ubu. Rero niyo mukaka navuze ko ari urugendo rurerure nyine, numva ko twatangwe muri 2016 gushika no munsi muri 2023 turacabandanya, turacahagenda nyine, turacafata nyine twatambuka. Batangwe nyine mu rwaruka muri yegeranya muracahamwe. Ariko ko dusanzwe tubizi kenshi rwaruka imbere yuko rutangura umugambi kana gacaye kuja hamwe rurahura n'intamba. Nebwe hoba hari intambamye mwa mwarahuye nazo, nimba ziriho mwa mwagerageje gute kuzitsinda gushika n'ubu mwe mwiyubatse nk'uko muri uno munsi? Nama nabivuze kenshi, burya intambamye duhura nazo ni ziratandukanye gato n'iz'urundi gwaruka ruhura nazo. Kumva twe turabarimye, tube dukoresha umutwe, turabateka mutwe oya gusa nibikorwa mbabwenge. Rero ikintu cya mbere kishaka yaba n'igiki ni ubumenyi. Turakunda ikibazo cy'ubumenyi, aho usanga twaragize ikibazo cy'ubumenyi, kumva ko twafashe imyaka 2 yose kugira ngo twige gukora neza ibyo dukora uno munsi. Kumbure yaba twaragize neza twari gushika tuca amafaranga uno munsi twaduteye imbere gose. Twari sinovuga ko twatakaje imyaka 2, mbwo urumva iyo myaka 2 tutayimara twiga tukamara duca amafaranga twateye imbere gose gusumba. Hamaro n'ikibazo kindi gisanzwe intambamye zindi nibaza ko duhurira ko n'abarundi bose, n'ikibazo cya internet. Umuvuduko wa internet ngaha mu Burundi n'ikibazo, kuko tw'ibintu dukora byose bikorerwa kuri internet. Rero tudafite internet nziza ikintu nyine cyamye kidusubiza inyuma gose, cyo gituma n'ibikorwa byari kumara kwezi kumwe, mara amezi 2 cyangwa ikintu cyari kumara umunsi kimara iminsi 3. Umva byuze n'intambamye. Sinovuga ngo twagize ikibazo cy'uburyo, kuko umva twe twarakora hamo cyo turase cyose twarazana kugira ngo societe imere neza ije ku murongo. Mugabo mu kibazo cy'uburyo cyo nyine cyo haba nuko cyaka nyine twama dusangiye n'abarundi bose cy'amahera mvamahanga, yego amadolari. Utwe bw'ibintu dukora bimwe turabigura mu mahanga, ubwo ntidukoresha menshi. Mugabo ko iyo bangana kose amadolari 1000 mu 2020 yaguze 2,500 ama mu 2023 kacu yagura 2,500. Ntaco uri kurakora uri kurahomba. Rero mu majambo make ni kibazo cy'ubumenyi, aho usanga abantu dukorana badafite ubumenyi bukwiye kugira ngo ibyo dukora bikore neza. Ukasanga
turinda gufata umwanya wo kubigisha no kubamenyereza ico kibazo c'umuvuduko wa internet, nico kibazo c'amadolari dusangiye n'abandi barundi bose. Nizo ntambara nyamukuru n'uko twaranze zini bisigaye Imana yadufashije bayizera byose. Reka bahuye dusa umwete hama nyine ibibazo bikoranye twagerageza kwicara mu gihe birumvikana. Mbega none hari abo muba musanzwe mukorana canke hari abapartenere muba mufise musanzwe mukorana? Menyereye abantu b'abafatanyabikorwa w'amafaranga mugashobora gukoresha. Twe no twibwira amaco ncigeze kitwerera twamye tugi ikirembe tukirasheko. Sinovuga ngo turasa abafatanyabikorwa oya, ahubwo dufise abakiriya. Ego hari imigambi none muba mutegekanya gushikaho muri kazoza mu majambo avunaguye? Mu majambo make twebwe urabona ngaha turafise ikigo cigisha iby'ubuhinga bwa none. Mu migambi dufise ni kwagura ico kigo kikaba ikigo kigenga kinakirana n'urwaruka rwinshi rwo ngaha mu gihugu n'urwaruka rwo mu bihugu bibanyi, u Rwanda no mu gihugu kibanyi ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bisanzwe imigambi twarayitanguje, burya ikintu ko turakora ko cyane ni guteza imbere imigambi yaguke ishobore gushikira abantu benshi bashoboka. Ivyo byose dukora by'ikigo caguke, ivyo by'amabejema byaguke, twaguke nyine nka entreprise kirakura. Niwo mugambi nyamukuru dufise ubu. Amaserivisi twarashizeho yaratanguye, ubu two turasunika kugira ngo atere imbere ashikira abantu benshi. Kiretse yuko twatanguze n'indi service nshasha ya video ya muri hoki. Yego mbega ko mwavuze yuko musanzwe mukora ibi bintu by'ubuhinga, mbega ibi bintu biramenyerewe mu Burundi? Ubwo koko biraborohera kuronka abakiriya? Kuvuga ko bimenyerewe mu Burundi ahubwo mvuga ko bigezweho. Murabona isi ubigizwe n'ubuhinga bwa none. Mu Burundi isi zinga irebanga, Abarundi ntibabaho bonyine ku isi, bateze gukurikira abandi. Rero iterambere ry'ubuhinga bwa none nta numwe yisiga inyuma. Bisaba ko ama organisation ngaha arakenera ama site web, barakenera ama application de gestion y'abakozi. Uburundi uko buri moderniza, rero ko buri moderniza hariko haraba créer isoko nini cyane y'iby'ubuhinga bwa none, kandi ni rya soko ritazogenda ryururuka, ni rya soko rizogenda riduga, kuko ubuhinga bwa none bubandanya butera imbere n'abarundi bandanya batera imbere, igihugu cacu bandanya gitera imbere. Rero abakiriya barahari ni benshi cyane. Hama twe turabaronka biwacu. Ni nko kandi n'abakiriya bose bari ngaha mu Burundi tutobakorera icyarimwe atabyo twashobora. Niyo mpamvu dufise na bene wacu bakora nk'ibi nyene, badufashanya kugira ngo Burundi bubandanye butera buja imbere, butera bwiconnecta, butera buja kuri internet, kugira ngo natwe ubuhinga bwa none bube nkibuye dutereye igihugu cacu kugira ngo kibandanye gitera imbere. Mwashaka kutubwira none ni nk'akajamba kahe mwebwe mushobora gutera urundi rwaruka? Kurumva mwebwe muzamara maze kwishira hamwe kandi mugeze ku ntambwe ishimishije, mutera kamba kahe urundi rwaruka? Bon, ikintu ca mbere jewe no teraka nk'urwaruka rwoza kumbaza natwe tubigenze gute. Ikintu ca mbere ni rondera umukorana. Ibintu vya Saturn twanje uwo muco mu Barundi nohera. Abantu nibaje hamwe bakorere hamwe, basenyere ku mugozi umwe. Ico kintu nico cyonyine kizotuma abantu batera imbere. Ibintu byo kabona mwabibaza ngo je ngo ndashaka kubikora je nyine, ngo ze ngo nzobashika je nyine, nta hantu hari ushaka kugenda wenyine. Ibintu byiza, ibintu binini, ibintu biteye imbere byama bikorwa imisi yose n'umugwi w'abantu. Rero abantu nibaje hamwe, bashira hamwe amafaranga, bashira hamwe ubwenge, bashira hamwe umutima, hama biyumvira ikintu boshibokora, kandi Imana izobaheza kugira ko Imana ihezegira abantu bari hamwe. Bavuga ngo l'union fait la force. Umuntu yavuze ivyo bintu ntiyabeshe. Oya, kandi turi tuvurana ubufu. Umuntu yavuze ivyo bintu ntiyabeshe, kandi umutwe umwe wifasha gusaba. Niwifasha gusaba. Rero abantu nibaje hamwe bakore, abantu nibaje hamwe bagakora, nta kintu kimwe batazoshika.
sinonavuga n'ibindi bintu byinshi abantu nibaje hamwe bakore abashaka korora nibaje hamwe borore abashaka gukora nk'ibitwe dukora by'umwe bwa none nibaje hamwe babikore abashaka kuja kuroba nibagende barobe bwabo ibintu byasatswe mu twanje uwo muco mu Barundi uragatsinda neza cyane. Entreprise yanyu Hogi ikorera hehe? Wo ronderaho mukorera adresse yo basanga hehe? wokenera imwe mu maserivisi yose twavuze dukorera bahita kwa Buyoye nga muri centre ville haruguru ya budget n'inzu yitwa business house haho barakorera Econet Wireless tuga hejuru dukora muri niveau ya gatatu ucinjira deje ushobona ivyandiko bya Hogi nyunye dukorera ukajushika ukajubaza icyo ushaka twakwishura twakwakirana nyine kwezi ego cyane karibu ku bantu bose bavyifuza turabaye ikaze. Dusa n'abariko barasozera ikiganiro cacu turi kumwe na Yuda asanzwe arongoye societe Hogi. Rero mu majambo make na kajambo akahe wotekerera abariko baratwumviriza? Bon, ntangure nshime ko namwe tugendeye muri Vyuka magazine ga muri Hogi hama umuntu akunda ibikorwa byanyu no hamagarira aba ariko baraturaba bose kugira subscribe cyangwa s'abone kuri Vyuka TV kuri YouTube hama kuri Facebook bagende bagire like bagire j'aime bagire na follow kuri Vyuka magazine kugira ngo babandanye babona le monde entrepreneurial ngaho Bujumbura ingene yevoliwa hama bigire ku bandi nabo batera imbere. Turashimiye cyane kigoro mwagitse no kuba mwemeye kitaba kino kiganiro cyacu. Murakoze cyane mishaka. Nongera kandi shimira namwebwe mwese mwariko muradukurikira muri iki kiganiro cyacu bamenye. Turabashimiye cyane naho ubukurikira mu kiganiro